Sultana. Ujali raja kumeza basi kwenda kufunga. Yenda babu maso. Sisi kukubona. Abahungu bikigiye mana abahungu. Jamani. Sultana. Ego Madame Nadia. Mchamake rero ichatumye nshika ngaha kuna baadhi ya mambo ambayo nahitaji tuzungumze. Na cyane kubijanye na marehemu Adil. Cyo cyakuze. Icyo nyene. Ko yapfuye none. Yarafuye mugabo urumva hariho ibintu dutegerezwa kumenya nk'abantu bajeje ivyo bucamanza. Kuna mambo ambayo tunahitajika kuyajua sawa na sheria, tujue palitokea nini, ilikuwaje na mengineyo. Sawa, niulize. Kwanza ningependa kujua mnaishi vipi na mume wako? Mlikuwa mnaishi vipi hapa nyumbani? Mwabana gute? Abana neza. Alikuwa kuna tatizo kama Yari umuntu ameze gute? Afise ingeso zimeze gute? Ingeso ziwe zari nziza. Nta mbi zari. Nta mvururu zari hagati yanyu cyangwa ibibazo? Nta na kimwe. Ngo bikigaye mu mugore n'umugabo ko babana bumvikana. Ujya musi yagira yashikirwa nabyo bibazo byo kwitaba Imana, urufu rugacyara umutwara. Yavuye ngaha muhira ameze gute? Yavuye ngaha muhira agiye muri sport hari jeudi. Ameze neza atakibazo afise. Yego. Cyaragenda. Yavuye ngaha akomeye? Akomeye. Kara kamenyero kiwe kwa magira sport? Yego, byari byo byiwiwe kenshi yarabikora rwose. Iyo jeudi yavuye ngaha sanga? Yavuye ngaha mu gitondo mu masaa 4. Mu masaa 4? Ko dufise amakuru yandi. Yavuye ngaha sanga? Ari saa 3, Ntuzi ni saa yaviriye ngaha? Ngira ari saa 4. Yari sanga? Vuga isaha imwe yaviriye ngaha umugabo wawe? Saa 3? Saa 5. Sema saa moja ya uhakika alitoka saa ngapi? Ya uhakika? Saa 4. Saa 4? Na mbega umugabo yari afise ingorane z'ingorane zitandukanye nka hypertension canke peut-être yani marazi ya mengine tu ya kisukari, diabete. Nta kibazo na kimwe yari afise cy'amagara? Yari afise ingwara. Mengo y'umutima umengo. Y'umutima? Yaragwaye umutima. Yaragwaye umutima? Uvuze ngo umengo yaragwaye umutima? Urumva? Uvuze umengo yaragwaye umutima? Yani umengo yaragwaye umutima. Umengo. Umengo yaragwaye umutima? Umengo. Ego umengo wari umutima. Imana numvise uvuze ngo umengo, maana yake hauna uhakika kwamba alikuwa anaumwa au kama alikuwa haumwa. Hauna uhakika. Yani nadhani hivyo ilikuwa ni nadhani ni sawa. Nadhani. Lakini hauna uhakika. Yani ni mume wako? Umengo yani hauna habari yoyote kwamba alikuwa na roho, alikuwa ana roho. Sawa. Nadhani ni hivyo. Kibazo cha nyuma. Mbega wewe bobuzi cyatumye afa? Ngorane yoba yatumye cyoba cyaratumye ashikirwa n'urupfu, sababu ya kifo chake? Sababu? Haujajua?
igituma n'uwo mutima ndibaza uribaza yani nazani ni hiyo pressure sioni sioni sawa nadhani ni pressure sawa sawa chenye muncamake nadhani nimemaliza igisigaye nuko gusa turabandanya twegeranya ma preve hirya nino ibimenyetso bitandukanye n'ivyemezo bitandukanye hama socha tubamenyesha ibikurikira mugabo gusa tugiye gukorera ko ibi bintu muvuze ndababatsi igituma mugira ibyo amatohoza nayi ikintu n'umuntu apfuye aya matohoza oya bihetse oya umuntu akomeye agacafa ata kintu kigaragara kiboneka yuko yagize isanganya cyaye bamurashe nawe ugira isanganya nawe bomurasa amatohoza ari nkenegwa niyo atuma abantu bamenya bati sababu hapa huyu mtu aliuawa kwa sababu ya hivi ni wezi au walikuwa na matatizo ya abafira matongo abafira ibiki nibindi niyo mpamvu tugira amatohoza cyangwa numengo ntibyari bikenewe nta bon ivyo rero wewe ni kubibona mugabo twebwe dans la justice c'est comme ça c'est comme ça tutegerezwa sawa nuko rero none hari cyo je aha muncamake nahejeje gisigaye tuzobaha suite none hari cyo mwike tutawajulisha yatakayotokea baada hari cyo mwikese na oya wewe hari kintu wewe woba wikese wewe oya hari na kimwe wikese wewe twe nta na kimwe twe mbere twe nitukwagiriza na kimwe twe twajenga kumvo z'amatohoza nimba wumva ko hari bindi utaravuga wifuza ko utubwira cyenda ndacari nga ndashobora kukumviriza kama una ya ziada usiseme ule mwanasheria yaramfatiye hejuru gusa nta akunipa muda ntiyigeze amakanya ngo nisigure hari kintu ufise ukongereza furufu nta na kimwe fise mugabo nashaka kubaza itunga yasize naho urisi waje urisi wa nini sali acha mali mzee sasa Sultana sigurira dore wowe umuntu akubwiye ati ntakuvane ngaho akuvana ngaho Liga mu gihe ujya mu shofera za ngaha sinashatse gukoresha ingufu kuko iyo nkoresha nguvu bari guhava twikeka. Hapana, sio hivyo. Hapa ni kwako. Wewe ungefanya savili ni kwako. Sasa ule shoferi kona wewe ngenda gutahura mugabo ivyo arivyo byose uko ndabibona ariho umuntu ujya mu shoferi ategezwe kuba ariko ararondera inkuru hari umuntu arashobora kuba ari mu abantu bawe ariko atohoza arondera amakuru igahura za kimwe kuzagendera ashoboka hari umuntu ariko aramuha amakuru uraraba neza wa mushoferi jewe yidiri nayikoze ndayizi ndayitunganya neza ndayiha intumbero mugabo uko nakubwiye hariho ivyo arivyo byose none wewe uwo mushoferi wabonyaza gute yaje nk'umuntu afise inkuru bamuhereje cyane ukuntu ntamubonye yaje aramukanya to yigeze aramukanya umva agishika ngaha yafe gutora umukobwa byakiri bijyana nico gituma nuko ndakubwira ivyo byose hategezwe kuba hari umuntu inyuma y'ibi bintu bikora korekwa ngaha hariho umuntu ariko aramuha amakuru ni waronsa kandi wowe bamezaje nyine zikuzagenda nta n'umwanya nta n'umunota uti ni gute uza gutora umuntu kandi ubizi neza ko ari umufiance wanje igihe yinjanga twara umukobwa sinasashe gukoresha ingufu kugira ngo nava twikeka nukurondera rero kwiyumvira uwo muntu wari we vyavyo vyose uwo muntu ari misielewi yeye ni shoferi banamtuma fanya hivi sasa akaje agafura akamubona nuko rero kwiyumvira uwo muntu ariko aratanga amakuru ya programme zacu ingene ziri kuzagenda nakoresheje abantu benshi muri idiri ariko abantu bo hafi yumvire kabisa ko mbadira duca tumucakira mugerageze murabe kuntu mubigenze n'ahandi ni hatari kabisa pardon yes. Okay, umviriza neza Jamal ibintu byabaye ibindi
hari umuntu nikeka yuko ashobora kuba ari kwamana amabanga. Ajana amajambo kuba atajejwe kuyamenya. Okay, fata Kinza kwanza mubanze mu mwugarana. Mwe muramubaza ndaje. Kumengo ntiyumvise neza. Kinza mucakire bwira abo bahungu, bwira Sumaili. Mucakire ndaje. Arambona nkasanga ari we. Asha agenda tamagura afise. Aza kugenza amaboko adugi wawe. Ndahije ku telefone. Yego. Mwavuga haiwezekane mtu aje tu kiherehere hivyo aingia achukue mtu bila taarifa. Yawezekana kabisa kuna mtu iko anatoa habari. Mbele niseme kama tutamvu. Kamata nani Badra. Mbele nihakikishe kama leo ndo kumkamata Badra. Itabidi ufanye nilishamwambia Kinza. Ni bibazo. Nilikuwa nishamwambia Kinza. Matatizo kabisa ni kufanya hivyo, wamkamate huyo mtu, tuhakikishe tunajua nani ambaye kunatoa habari nje. Ni Kinza. Mimi nashakia sana Kinza. Kwani yeye ndo nilimwambia bana Badra yake ya leo jana kwisha. Basi yawezekana okay. Kabisa ni yeye. Hivi nataka niende tuhakikishe ni yeye au si yeye. Ndio. Tukikuta sio yeye arabagizi. Sawa. Tukikuta ni yeye. Bwana. Basi mimi tutakuwa tunazaliwe bwana. Acha. Sawa. Nashukuru sana. Sultana. Nataka kuhusu mali za mzee tugabure ndonke mugabane wawe. Ndo mugabane wanje kila mtu awe na fungo lake na watoto wake wapate fungo lao. Afu mimi nijue pa kwenda kwa maana mimi kanaishi hapa kama mfungwa mimi halinifurahishi. Kuba nk'umufungwa muri iyi nzu yaje ntibinezera. Mugabo wewe wa mugore. Ujya mzee, ujya mtamadiri, yari umugabo wawe canke yari giki? Yari umugabo wawe? Umuntu tutaraheza n'amatohoza y'ivy'urufu rwiwe yose n'amadosiye tuguma dukurikirana tume ibi byose harimo abantu bagiye batuzanira amakete hari abantu bagumye baduha ivyemezo bitandukanye ibi byose nga tutaranabiheza eti ngo mimi nataka nipe fungu langu. Mwanasheria umva agapfuye kabazwivu. Jewe kuvuga ngo twari dufitanye ibibazo hajya inzu tabamo ntumenya kwiva. Je nakubajije nti yari umugabo wawe kuvuga ngo uriko wihutira ushaka ko batangura kubagaburira ibisigi wironkera ivyawe bigire. Eske ujya vraiment mwarabana mu nzu nk'umugabo? Twarabana mugabo hajya inzu tabamo ntumenya kwiva hajya nari ndinze byinshi kandi hajya imyenge y'inzu imyenge y'inzu imenywa na nyene. Iyo myenge nayo ni iyo myenge nkeneye gusibyi wanje hama mve muri urugo. Ugomba kuvuga rero ko mwari mufitana ibibazo. Hajya inzu tabamo ntumenya kwiva hajya ibibazo nyene. Yego. Mwari mufitana ibibazo? Yego hajya umuntu bibakira kuri byinshi mugabo. Narinze byinshi kugujya mutama. Mugabo rero kumbe ibibazo mwari mubifitani? Mugabo byari bihari nta vyaha. Mugabo birebire. Mugabo byariho. Byariho. Sasa mwanasheria. Sasa unaona kama ude alikuwa kwa mzee sana. Nanje nkiri muto. Chubona ko mengo hari ikintu cyari kuba. Numva ibibazo byari bihari. Yego. Uracari inkumi nawe yari yashaje. Yarashaje yaramaze kuba umutse hatacakikora. Numva rero mugabo butunzi arabufise. Niyo mpamvu naje ubwo butunzi nenda bukeneye yuko bompa iby'iwanje. Ama nkigira ha Mose akamenya yaje n'abana biwe akamenya iyo baje n'itunga ryabo. Yego nico je nari nkeneye ngaha muri urugo. Urakoze. Ikamajambo yawe yose nayo yumvise kandi aratomuka. Ngo urumva yuko atakintu wogayamo ngaho. Mu ncamake icyo ndakubwiye nuku sisi tunaendelea na uchunguzi
ibizovamo tuzobibamenyesha. mugabo Mubandanye mwihangana, reka twe tubandanye n'akazi kacu kuko aha anye sentare zizokorana, abacamanza babivugane, tubandanye amatohoza, hama nihagera ko tubahamagaza uzokwitaba. Lakini mzee, ngoja mwanasheria. Ngoja naumiza tumbo. Mimi nataka mgao. Sheria haiendi hivyo. Sheria sio hivyo inakwenda. Ika mimi nina haki mimi, maisi mali. Subiri tumalize uchunguzi ndio utajua kwamba una haki au hauna. Mbona vitu vyote viko sawa tu? Usiwe na shaka. Biko sawa. Sasa vitu bishatolewa ndani. Si hapa ndani biko. Itungarira hari rirazwi rifo ibiri mu banki nimba ari ubutunzi nimba ari amafaranga amakonti arahari. We subiria uchunguzi umalizike. Jesi nashaka ibintu bimara umwanya muremure. Oya none ugomba utegeke inzego ingene zikora. Ugomba utegeke ubutungane ingene gukora. Banukuri aho ntavyo kuvuga ngo murinda. Oya ndakubajije. Wowe ugomba utegeke ubutungane bw'igihugu ingene bwokora. Bukore nk'uko ushaka wewe. Niko byoshoboka kubera jendi nyene. Yaani wewe unataka sheria ya nchi itumike unavyotaka wewe. Ibyo none wakati mimi nakushukuru sana. Alingoja kutafuta wanasheria kwa wakati alipata mali. Nakushukuru sana. Nashukuru na nimemaliza ya kubaki ndio utakujulisha. Mkao mvi. Na kwa heri. Nyarutse mfanyisha haraka. Wewe hautatuazimisha sisi tunyaruse nini? Tunyaruse nini sasa? Wewe subiria hapo. Ukipata kukosa sheria itaamua. None nobura nyamara je ahubwo nije nzoronka nabyishe. Wahemba. Sultana